auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés de notre chaîne Peaceful Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kubonera kino kiganiro. Nkuko vyama wabatunganirije akaba ari nawe agomba abashikirize kino kiganiro ni psychologue. Sangwa ikaze rero muri kino kiganiro tugomba tubahe amateka y'umuntu umwe yabaye icyamamare yakoze ibikorwa bitandukanye, tubabwire amateka yiwe. Yarabaye umwami w'igihugu kimwe mu bihugu bigize Afrika, yarabaye intwari idasanzwe. Rero muri kino kiganiro tuza kubabwira aho yavukiye, turaza kubabwira n'ukuntu yafashe igihugu, turaza kubabwira n'ukuntu yatwaye igihugu, turaza kubabwira n'ukuntu yasezeye isi. Ukaba uri mushasha akaba ariho ukibona runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media, urahawe ikaze ugire subscribe kugira ngo ushike mu bwami bwa Peaceful Entertainment and Media. Urasabwe no kugira like, ugire na share, hanyuma udusigire na comment. Reka tumire amateka gatoya rero turaje tubabwire amateka y'uwo muntu yabaye intwari hano muri ino Afrika yacu. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi nkuko nayemeje kubabwira, ndababwira amateka y'umwe yabaye umwami muri Afrika, agakora amateka yisangije mu gihugu uciwe. Muti uwo nawe ninde? Yitwa Haile Selassie I. Yavutse ku igenekerezo rya 23 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 892 mu gisagara ca Ejelsa Gola mu ntara ya Haile muri Ethiopia. Izina ryiwe ry'ukuri ryari Tafari Makonnen. Yari umuhungu wa Ras Makonnen Ward Michael, umutegetsi w'intara ya Haile, akaba n'umwe mu bafasha ba hafi umwami Menelik wa kabiri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 916 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 930 yabaye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi wa Ethiopia, asubirira umwami Zewditu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 930 yimitswe nk'umwami w'abami. Kuwa kabiri Munyonyo afata izina rya Haile SelassieI wa mbere. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 931 yashizeho itegeko nshinga rya mbere rya Ethiopia rishingiye ku bwami, ariko rihabwa ishusho ry'ubutegetsi bwa kijambere. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 936 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 941 yahunze igihugu igihe abataliyano barondera gufata igihugu ca Ethiopia, ariko agaruka ku butegetsi inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 956 yashizeho itegeko nshinga rishasha ryongera ububasha inama nshingamateka, ariko agumya ubutegetsi bwinshi mu minwe yiwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 963 yagize uruhara rukomeye mu gushinga ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika OIWA, ryaje risubiririzwa n'ishyirahamwe rya Union Africaine. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 974 yakuwe ku butegetsi n'igisirikare kubera ibibazo by'ubukene, inzara no kutishimira ubutegetsi bwiwe. Yashizeho amashure, ibitaro n'ibikorwa remezo nk'amabarabara n'ibibuga by'indege. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 942 yashizeho itegeko rikuraho ubucakara muri Ethiopia.
yashizeho kandi kaminuza ya Addis Ababa yahoze yitwa Haile SelassieI University. Yabaye intumwa y'ingenzi mu nama mpuzamakungu agira uruhara ruteza imbere ubumwe bwa Afrika. Haile Selassie inyuma y'ibyo yagiye kwitaba Imana, yagiye gusezera isi. Muti mbega naho vyagenze gute? Haile Selassie yapfuye ku igenekerezo rya 27 Myandagaro hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 975 igihe yari afungiwe mu nzu yiwe. Ibitangaza amakuru vya leta bivuga ko yapfuye urupfu rusanzwe, ariko hari ibimenyetso vyerekana ko yishwe n'ubutegetsi bwa gisirikare bwari bwafashe ubutegetsi. Nibyo bike muri byinshi umwami Haile Selassie yamaze yakoreye igihugu ciwe ca Ethiopia. Ivyo yakoze navyo ngira ngo muravyumvise yuko byari ibikorwa bimeze neza. Murumva ubuzima yabayemwo kuva atanguye gutwara igihugu ca Ethiopia. Ndabasezeye rero, ukaba utari bwagire subscribe, urashobora kugira subscribe, udugirire na like, duhe na comment, ugire na partage kugira ngo kino kiganiro cacu kize gishike kure hashoboka, kugira ngo buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media bwamamare ku isi yose. Rero psikologe nje naye nabateguriye kino kiganiro, akaba ari najewe ndakibashikirije. Mugire aho muba mwubahwe, Imana ibahezagire aho gutaha mu kindi kiganiro nk'iki. Thank you.